Kaze banywanyi bacu bakunzi bacu bahire mudukurikirana muri mpande zine z'isi tugusabwira sabone kugira subscribe ugakoresha ururimi rw'icongereza ni mu ncamake y'ano makuru. Amakuru mu munsi tugiye kubabwira ayavugwa muri Ukraine n'Uburusiya ndetse tubabwire n'ayavugwa mu Bufaransa twongere tubabwire ayavugwa hagati ya Israeli na Irani. Nikaze muri kino kiganiro. Nkuko twari tubabwiye rero mu ncamake reka amakuru yacu yahere mu Burusiya, aho Uburusiya n'ububandanya kugira ibitero mu gihugu ca Ukraine. Ubu mwanya nyene turiko turababwira amakuru Uburusiya buhejeje kugira ibitero vyinshi vy'indege butera amamisire mu gihugu ca Ukraine. Igisagara gihejeje guterwamwo amamisire ubu nyene ni igisagara ca Lviv, aho bivugwa ko nibura abantu bashika 10 bahise bapfa ubu nyene kubera amamisire Uburusiya buhejeje gutera muri kino gisagara. Abayobozi ba kino gisagara ca Lviv muri Ukraine bahise banka ko abanyamakuru berekana image y'ukuntu byagenze, ariko bemera ko mu nyuma baza kwemera abanyamakuru ko bashika aho igitero nizo cabereye bakerekana image y'ivyabaye. Abanyamakuru rero muri kano kanya bariko berekana imyotsi iri kuva muri kino gisagara, bikaba bivugwa ko indege z'igisirikare z'Uburusiya arizo ziteye amarokete muri kino gice, muri kino gisagara ca Lviv. Igisagara rero cyari igisagara kitatewe cyane rwose mu gihe intambara z'Uburusiya na Ukraine zari zikomeye, ariko rero Uburusiya biboneka ko ubu butanguye gutera n'ibindi bisagara mu gihe tuzi ko intambara nyezina ziriko zirabera mu karere ka Donbas region, cyane cyane mu ntara ya Mariupol. Ibi rero twavuga ngo Uburusiya buriko burabikora nk'ukuvuga ngo buriko burihora kuko ngo Ukraine imaze imisi irata ko yaturiye ubwato bw'Uburusiya, ndetse ngo Ukraine ikaba yarateye no mu kandi gace aho bihanuriwe na Kyiv ko mu Burusiya, aho Uburusiya bwavuze ko mu gihe cyose Ukraine izogerageza gutera ku butaka bwayo izocitera Uburusiya nabwo buzotera ibindi bisagara ndetse bukahasha cyane cyane igisagara ca Kyiv ari umugwa mukuru wa Ukraine. None umunsi rero naho nyene ku mugwa mukuru Kyiv wa Ukraine haguye roketi imwe, ariko uno munsi ho nta bitero byinshi vyabaye kuri uwo mugwa mukuru Kyiv. Ibitero bikomeye rero bivugwa muri kano kanya ni ibitero bihejeje kuba ubu mwanya bibereye muri iki gisagara Lviv, aho abasirikare b'Uburusiya canke abasirikare aba Ukraine atanumwe aramenyesha icabereye muri kano gace, ndetse n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Uburusiya nk'uko bwahora buca bubigira bumenyesha impamvu bagize igitero n'ivyo baterako. Ubu ntaco baramenyesha, ariko bino bitero bihejeje kuba, ndetse umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru Telegram yarari muri ako gace avuga ko yabonye za misile ziterwa n'indege zimuca hejuru, aho avuga ko yavyiboneye, ariko bakaba bamubujije ko yerekana image yuko igitero cagenze. Abategetsi bo muri ico gisagara ndetse buramatari w'iki gisagara ca Lviv akaba yavuze ko baza kwemerera abamenyeshamakuru hanyuma ko berekana image yuko vyagenze. Ikiboneka gusa rero nk'uko twari tubabwiye ni umuriro mwinshi cyane uduga hejuru n'imyotsi myinshi y'amamisire yatewe muri kino gice. Icamenyekanye gusa nk'uko twabivuze n'abantu 10 ngo boba bahise basiga ubuzima bari muri kano gace. Ikindi twababwira rero mu gace ka Donbas region ahasanzwe by'ukuri hariko habera intambara nyezina hagati y'Uburusiya na Ukraine. Intambara yabandanije kuno munsi, ndetse aho Uburusiya bumaze kwerekana abandi basirikare ba Ukraine bavuga ko banse guhitamwo kurwana, bahitamwo kwishikana. Aba rero bakaba bafashwe bajanwa aho bajana gufungira abemeye kwishikana. Ikindi naco kandi uyu muburamatari w'intara ya Mariupol nawe yamenyesheje ko intara ya Mariupol isa nuko yaguye mu minwe y'Uburusiya, ariko akavuga ngo abasirikare bataremera gutanga imihoho baracagwanira intara gushika ngo igihe bazobarangiza bose, ko ngo hari abasirikare bavuze ko
kurwanira iyi ntara gushika no ku kanyuma. Ibi rero Uburusiya bukaba bwari bwamenyesheje ku munsi w'ejo busaba ko abasirikare bose bahari bo kwishikana ngo atari uko naho bakibonera ko bakicirwa muri kino gice. Ariko rero nk'uko Buramatari yabivuze ko hariho abasirikare batarishikana. Icamenyekanye rero nuko Buramatari yavuze ngo Uburusiya buriko burakora ibisa n'ihunyabwoko byo kurangiza uyu muji, kuko Uburusiya buriko bukoresha amabombe akomeye cyane gose asambura, ndetse kino gisagara uho kiba carasambutse cyane gose, aho ndetse ngo kandi imivyimba yuzuye muri kino gisagara ca Mariupol. Nuko gusa ngo bigoye kwashika, ataba n'umuntu umwe ashobora kwashika kubera Uburusiya aribwo no buhagenzura muri kino gisagara, ndetse n'umugwa mukuru wa kino gisagara hagati na hagati mu gisagara. Ubu abasirikare b'Abarusiya bakaba bashitseyo, kandi habonetse za burende z'abasirikare b'Uburusiya zizunguruka muri kino gisagara, aho kino gisagara mu minsi mikeya cahora kigenzurwa n'abasirikare ba Ukraine bari bavuga ko barinze kino gisagara. Ubu rero hagati mu gisagara hasigaye hacunzwe n'abasirikare b'Uburusiya. Ikindi camenyekanye kandi nuko nyene muri kano gace ka Mariupol hari indege nyinshi cyane gose ngo za gisirikare z'Uburusiya zimaze zihakuranwa. Abasirikare vy'ukuri ngo ba Ukraine basigaye muri kino gice, basigaye mu gace gatoya gose k'inyuma hafi y'ikivuko kiri muri uno muji nyene. Iki kivuko rero kikaba ari naco ntandaro y'uguto Uburusiya buvuga ko butera kano gace, kuko kino kivuko nico Uburusiya bukeneye cyane gose kurusha ibindi byose. Bumaze rero gufata kino kivuko, Uburusiya buzoba ari intsinzi cyane gose ikomeye nk'uko bivugwa, ndetse n'amakungu n'ibindi binyamakuru byo hirya no hino ku isi, kuko kino kivuko nico Uburusiya bukoresha mu guhererekanya ibidandazwa n'ayandi makungu, ndetse no mu kwakira ibidandazwa. Mu gihe rero Uburusiya bwaba butagicana uwaka na Ukraine, bukaba budafise kino kivuka, ni ukuvuga ko Uburusiya bwoba bukomerewe cyane gose. Nico gituma Uburusiya ngo bugomba gukora ibishoboka byose, bugomba gutanga ikibazo cyose kino gisagara bakakigumana, ndetse na kino kivuko bakigumana. Ndetse ibinyamakuru bimwe byavuze ko Perezida Vladimir Putin yemeza neza ko kino gisagara ku kiguzi cyose azokigumana, ndetse agomba kugifata byanga byakunda. Ubu rero intambara zisa n'iziri ku musozo, kuko abasirikare ba Ukraine basigaye barinze kino gisagara nibakiya, kuko kino gisagara carazingiwe, ntabandi basirikare bashobora kuva inyuma ngo baze gutabara abasirikare basanzwe bariyo. Ku kino iyi ntara yose ya Mariupol ndetse n'akarere ka Donbas region kose gakikijwe n'abasirikare ibihumbi n'ibihumbi b'Uburusiya, kugira ngo bafate iyi ntara isa n'uko yafashwe mu masaha makeya ishobora kuja mu ntoke z'Uburusiya. Reka rero dutandukanye n'andi makuru havugwa hirya no hino ku isi. Nk'uko twababwiye, uno munsi hari hazindutse haba ibikorwa vya gisirikare bidasanzwe mu gihugu ca Iran, aho umukuru w'igihugu Raisi atwara igihugu ca Iran yamenyesheje ko azi neza imigabo n'imigambi Israel ifise yo gutera ku birindiro by'abasirikare ba Iran, aho yavuze ngo Israel mu gihe yogerageza igahirahira igatera n'urusasu na rumwe ku gihugu kirindiro na kimwe c'abasirikare ba Iran, ko Israel izokwicuza impamvu zoba zatumye ikora ivyo. Yavuze mu majambo akarishe cyane gose agabisha igihugu ca Israel, avuga ngo baragerageza, ngo turazi imigambi yabo, turazi ivyo bategura, kuko bategura gutera ku bigo byacu bimwe na bimwe bya gisirikare, ngo ariko ngo bavyumve ko ibikorwa byabo tubirabira hafi kandi tubikurikirana, ngo kandi tubizi ivyo bategura, ngo niko ari abagabo baragerageza ngo barabe, ngo maze ngo baze bibonere ko kuko ngo bazoba bisuriye amakara mu bushambara. Ayandi makuru nk'uko tubabwiye rishagagura na makuru ariko arava mu Bufaransa, aho ivy'amatora mu Bufaransa bishushe cyane gose. Abahiganwa cyane ni Emmanuel Macron asanzwe atwara kino gihugu, ndetse na Marine Le Pen asanzwe ari uhiganwa cyane gose n'uyu Macron asanzwe atwara kino gihugu. Amajwi rero ya sondage yerekana ko bari hafi na hafi cyane gose, ndetse bamwe bakavuga ko bivanye n'uko biboneka ko abantu benshi ariko banka intwaro mbi, bise ko intwaro mbi ya Perezida Macron, ko Macron ashobora gutakaza ubutegetsi, maze ku nshuro ya mbere umudamu agatwara kino gihugu c'Ubufaransa kitarigera gitwarwa n'umudamu kuva cakabaho. Amatora rero hazoba ku igenekerezo rya 24, aho naho ni ku munsi w'Imana, niho
tuzomenya bizova mu matora yo mu Bufaransa. Kwa Mungu niho amatora azoba mu Bufaransa, inyuma yaho rero tukazomenyeshwa ivyavuye muri aya matora, niba ari Macron abandanya atwara Ubufaransa canke ari Marine Le Pen. Marine Le Pen asanzwe ari no bivugwa ko ashigikiye intambara, ashigikiye ko NATO yotera ikagwana n'Uburusiya. Ibi rero benshi nabo bavuga ko bishobora gutuma nanone atakaza amajwi, kuko Abafaransa benshi nabo badashaka kumva bino vyiyumviro vy'uko igihugu cabo co kwisuka mu ntambara hagati y'Uburusiya ndetse n'Uburayi muri rusangi, ko bwoja mu ntambara n'Uburusiya, kuko ibi bizotuma n'ubundi ubuzima bwabo busanzwe bavuga ko buzimvye cane bwongerekana kuzimba rwose, ndetse bakaba batazi benshi uko bizogenda. Rero ibi bishobora guha amahirwe Perezida Macron asanzwe atwara yo kubona umwanya, kandi akabandanya atwara kino gihugu, kubera wewe Macron ntabwo ashigikiye ko ibihugu vy'Uburayi canke NATO yogira intambara yeruye n'igihugu c'Uburusiya. Ni amakuru rero tubashikirije, twari twabatorokanye muri kano kanya, aho tubibutsa ko n'ubundi muri Ukraine intambara ziriko ziraba hirya no hino, Uburusiya wandanya gutera amamisire hirya no hino. Ahavuba hatiwe amamisire ni Lviv, mu mukuru wa Lviv, aho abantu 10 bahise bapfa, ndetse bakaba kwaka imyotsi myinshi cyane rwose. Igihugu ca Ukraine kitaremera abanyemesha amakuru ko berekana neza ivyabaye. Ahandi ariko hari imirwano mu karere ka Donbas region, neza intara ya Mariupol, aho imirwano ikomeye cyane rwose. Uburusiya buzahugira bufate kino gisagara ijana ku ijana, kandi ikaba kino gisagara arico Uburusiya ubu bushimikiye ko ushaka. Mwakoze bose badukurikiranye muri ano makuru, mugire sabone, mugire subscribe, kukoresha ubundi mu bicongereza. Imana izibane, mugire aho mubahwe, hanyuma mugire amakomantere mutubwira n'ibindi biganiro mwifuza ko tuzabashikiriza. Mwakoze, mugire aho mubahwe, Imana izibane, mugire sabone, mugire subscribe.